ngiyo. What's what? Nzana umucari nzarirayo. What's what? Chenza likiranja kwe wapishi subunyene. Mumeze neza yangu no. Bararuye cyane nzana je ngo tuproke inyuma. Turi kuranja. Sawa. Ni sawa. Bora kiranja. Leo tunachapia na siku azalika sawa. Yes! Mimi Ray arasohotse yambaye neza yabewe kuva hasi gushika hejuru ni white. See the outfit. Yes, see the outfit. Mimi uyumva gutyo kwa abakunzi ba muntu mwe. Tukwakira nawe mushireki urushakoshi mu ngingo zawe nyine oya frère umugeni wuno mwese We mugeni. Oya rek. wambaye neza ariko Mwakazi. wambaye neza cyane rwose Simana kwinda nzanira imipira. akwita shaba heje kumureye yibagiriye impuzu imipira muri taxi ariko nimba umuntu mwiza sa ye kai fate gihe ariko rema please mugabe ngo nako gena nako nako Ni muzikari waje. Bose baje mu isho bambaye cyane kuja gushigikira mimi bisigura iki mimi ni sister wanje ndamwemera cyane yarashigikiye ari numwe mu bantu babonye inyenyeri yanje imbere y'abandi benshi twakoranye ibintu byinshi kandi bingirira ikimazi niyo mpamvu kumushyigikira kuri jewe ni iteka ugomba ntego Ibyo. rero tuje kuri World Beach abagiye kubera ibirori bidasanzwe umeze neza umeze neza ko mwambaye neza muberewe mugiye Tugiye guta. Muri vacances. Yo mu gikondero. Iko. Tugiye muri vacances yo muri gikondero. wow wowe witwa gute umurivuga izina ucuvamo Jane twa irakoze Belize. okay Belize Belize mwamubonye ni mutoya wa mimi nawe Jane twa irakoze Sixela. nawe uko irakoze irakoze Sixela okay good Granita Ines. sorry witwa Granita Ines. nitande Brit nkuko mwakomeje kubibona Ray nawe nyene tumusanze Ray ahantu ni kwa Mpawuci. nawe nyene ari mu bashenge yaje gutora Mpawuci nyene Nje kumutora mimi tugende. ni hari kabisa nibaza ko mwagumye mubibona mane kubegwa vyovyo ejo bundi nzize umuntu ko yazava abakinyi ba filime mbere ikintu cyo kwambara bagihagurukiye ariko wese ivyo no musi Oya musanzwe kubegwa. Kwanza kugira ubegwe nijya confidence wishiramo yuko ndambaye naje ndayishiramo mu bice nitwobere Man, you looking good. yaguze nawe barimo kandi karongo no mu top 10 man zamwe abantu baregwa mwamwe ibonye rero ko ameze umupira wa Veronica byose akaba yashizeko bino bintu uri kurabibona gute abakinyi ba filime bariko barorganiza bigahuza abantu benshi n'ubundi bari muri industry Yani ibintu byiza hari ibintu bizoduhindura ko bikadushikanako. Ya kuko please duhura please bamwe bagenda baruyumva namwe bagenda baramenya najya ntuzovuga umuntu nguramuzi umubona gusa arengana atani isaha muramarana mwicaranye. Please abantu bagenda please collaboration zigenda ziravuka. ntabashobora kuza mugo basanga bafisa kandi gatima nubwo babaje akizanye nko mu biroro gushengera bisanzwe muga mutari mu bantu bose habanga abantu bose man. mu bantu bose habanga abantu bose nakandi ka philosophy wawe mu bantu bose habanga abantu bose. Muri beza harimo muri beza
mube w'abantu bawumva tubona umugwi w'abantu beza ntihaburamwo babi kandi no muri wa mugwi wovuga ngo uno w'abantu babi ntihaburamwo beza ya mu bantu bose abamwe abantu bose ako karumvikana cyane bana dusubire baraza kubana bakora mu birori turayaga n'ibindi byinshi narinda kubonye n'abantu ndavuga ati singende tutayaze rimwe canka nza kubaye bana nibereyeho ndaho uko abantu binjiro yikamana ariko rero siye nabwaje kano kantu kugira ngo niwe mu basore bari hano muri industry ugenda wenyine nta nakana ku ruhande kwe aba nk'ukuntu berewe ngene bari kuberwa do plus yaba ku ruhande hari hundi mu yarega kuberwa kubera navutse je nyene ntibisaba ko mba ndifise uwundi umuntu ku ruhande oya abari mu bintu vyiwe nanje mba ndi mu aba bafise bapfuze ari babiri nanje sinavuze ko ntawe mfise uramufise ngo bwa mbere vyeme ndikunda gushira kuri fatire ndigana mubo ndi single ntabwo nigera mba single cyangwa ndabona ubozinga ibintu by'abantu bari single menga urukundo ntugwemera menga uri bad boy mba ndi mu hajya postinga kuri kote zose kandi biriya biba ari byo hari igihe ubona ikintu ukumva kuri kote y'abantu batari mu rukundo ukakibona no kuba ari mu rukundo nawe ukababona mwakanenge bagaye mu kamo kigongo ino rankonti no irakora ibango ubona gihe ko gihe cyangwa mugabo amafaranga ni meza pe agize iki amafaranga yagize no guraba kwandera ubwo uziko nizose utagihindukira neza mu bikundi nsa amafaranga ariko ubona irizo sinanga nzane nkubite flashback ndabazanira image ndabibutse jo bundi kandi ni mwako heza gusanga kwa Kimoko ugifise ibiro 48 oya sa amafaranga bituma bitewe na mahoro none biyumvira nk'akarorero numva bakubwira abantu bonze kandi bafite amafaranga harunyonzi uretse afite amafaranga mugarana ko byari neza tubwiye ngo kirazira gutandukanya konda no kuba muto muto akarorero nawe nka ni wonze uri muto muto kuko amafaranga yo gutuma uvyibuha urayafise rero jewe ni vya kokomani aranyuze na amafaranga arafise amafaranga yo kuvuga yene ngo ranganye nagiye ko mu byibuhe kujya wotunga fani ata amafaranga ufise fani rero sibura yuko akenera byinshi by'amafaranga arazimvye amugaro nyuzo bakanoti karaje pe ari mu kazi ry'umuhungu iyo ubonye umuntu atangiye kwihindura amazina ngo nimuzosubire kumwitwa Runyuzi ngo nitwa Big abazi ko umufungo waje baravuze ngo muzafise 110 muzafise 116 ml 120 combien 128 urumva ni vya koko mansi n'umufungo kwe ntaco bagitanga ako n'umufungo washe n'umufungo bubirimwe umufungo bubirimwe kabisa kuri udafise amahera guca usanga nyene hari ukuntu udafungura neza bikwiye cyangwa ugasanga uvyibushe nk'umuntu umenga agwaye inzoka kandi wavyibushe nk'uko abantu menga utiyoka turabarembeje aho ugiye kuri umusiramura mu vyibuho wiwe ukabona n'amafaranga yigendera amakuru mvise nuko mu mintu utaramubona mukaba mwana janishije none ngo uje no kumutora oya ntimubishe nk'amatiku amatiku iyi rencontre bashizeho exigence yuko dress ari kuzana ibintu ariko nabonye atambaye basi rero ivyiwe nubizi n'umugoranyi kuva kera rero yes numeze uramwidogera ngo kwambika nabi anyambika neza ahubwo aranzimba muga washaka kukuza inkofero y'ibihumbi 80 ukiyumvira nzoyambara bace bampangara inkofero ya 80 uri no curo wambiswa nande inshuro umuntu asone yitwa Clovis tumuvuge kabisa ngo je mama nabikoze neza ni yarisha ariko tumuvuge umusaza yitwa Clovis umutahera koya kuri sisi uduganye nga ku isoko mu Kamenge asona neza cyane imuzi yose uzobona yishonano niwe azoba insoneye kandi abaye nimero umuntu azoshaka gusonesha impuzu nziza atogende gusonesha kwa Clovis nimero yiwe ni 69 73 12 40 69 73 12 40 n'umutari nanazimba we ya numve kubibona kuba binazimbutse bazogende bavugana arabizi pe wari kwavuga ngo nitushire kwa matiko ni iki gitumye uca kumuhitana je niko ndabivuga en fait
sinje guhitana wese we twavuga ko nje guhitana mani oya wewe wamgende kwa mimi ngunore nare nje gutora ariko na mimi adafise moyen de déplacement tukadafise kibanza twoma lift kuko ivyisi nyene n'ivyisi kandi gufashanya n'ivya fresh bari ivyisi kabisa kano kantu tukagira ko imbere ko banakabona neza ushobora kuba uri mu bantu batangaje twari twabivuze mu gihe giheze ugira ikibazo imodoka n'iki byajambo ngo Freemason rero ngiri riragufasha nta n'ukwezi guheze gihe kadutayemwe imodoka y'umutonere uno mwanya nyene izi nzahambura ikura izi nzahabuzimba yewe ko mengi muyinga si neza urumva imana nibwo bumana bw'Imana nyene ofite imana ntishobora kugira sheki nimba satani yarashoboye guturira iyo nawe naguze ubwa mbere kandi nawe yawe n'Imana imana ntishobora kugira sheki ico gituma kivuga ati reka shumbusha umwana wanje niko byagenze ibindi turariyaga tuyicayemo nta kibazo musa nuku handitse ngo gute start unknown finish unforgettable inyuma akabanditse ko ngo gikundiro no uko niko agiye ameze kabisa mu birori mana yanje nta byinshi novuga Mimi araberewe umufana ni champion wow araberewe murakoze wiyumva gute imbere yuko ubonana n'abantu benshi bagutegereje namaze kumenya yuko bakurindiranye anezerewe byiza kaji Jenny image yesere naberewe cyane rwose ariko igikundiro izina abakunzi bamwise wow yes kumana byinshi bitandumeranye kuri uno munsi asante sana na Africa TV kuri mushasha ndagusaba kugira Dico Entertainment.